Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV n'umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukwako cane aho tubagezako amakuru aba ariko aravugwa cane mu birabana n'agateka kazina muntu, ibivugwa mu butunzi, ibivugwa muri politike, ibivugwa mu mutekano ndetse n'ibindi vyose muba mwanyigejwe biba biriko biragarukwako cane. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri ya nkuru twabandanije kubatohoreza ku bijanye n'igitoro cafatanywe umushingamateka Shabani Nimubona. Muri kano kanya tugiye kubabwira ibiriko birabera mu nama nshingamateka ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD nyuma y'iryo fatwa ry'igitoro cafatanywe nyene umushingamateka Shabani Nimubona yari asanzwe ari umukuru w'imbonerakure ndetse akaba n'igihangange gikomeye cane mu mugambwe CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu akaba ari umushingamateka waturutse mw'uwo mugambwe watowe, ariko nanone ugutorwa kwa Shabani Nimubona bikavugwa yuko vyaturutse kuri Reveriyano Ndikuriye. None bamwe n'abandi bariko baribaza ninde akingiye Shabani Nimubona kuva yafatanwa igitoro kirenga amaritiro 198 ko atariko arafatwa, ahubwo hakaba harafashwe uwuzwi nk'umwishwa wiwe Saidi Barutwanayo, wonyine akaba ari mu gasho k'Inyamiramabi. Bariko baribaza impamvu Shabani we atariko arafatwa. Hari amakuru tujeje kumenya ku biriko biraba mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu nama nshingamateka. Abashingamateka barakaye cane kandi bakaze bavuga yuko Shabani Nimubona rwose ariko arasevya igihugu c'u Burundi ndetse n'inama nshingamateka, atibagiye n'umugambwe CNDD-FDD akomokamwo, mu gihe bizwi yuko no mushingamateka bisanzwe ata amashuri afise amwemerera kuba yaba umushingamateka canke yaba ari uwuvugira abanyagihugu. Muri kano kanya hari amakuru menshi duhejeje gukura mu masoko yacu. Inama nshingamateka ngo yoba iriko iriga ingene igomba gukurako ubudahangarwa Shabani Nimubona maze agafatwa agapfungwa. Andi makuru tugira ngo tugarukeko ni ibijanye n'ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yarakaye cane, akaba ari we ariko arategeka ivyo vyose. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo arazi neza yuko icyo gitoro cose gishobora kuba carafashwe, gitoba cyaraguriwe hanze gusa, ngo hari n'ibizanwa ku masitasiyo maze bikibwa bikajanwa kugurishirizwa ahandi ku mafaranga y'umurengera. Dore nuko bisanzwe bizi yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi igitoro co mu kingwabi, kubera ko abakironka bakibona vyihuta kurusha uko wakironka ku masitasiyo, aho nyine n'abo bajejwe amasitasiyo bashobora kugurisha igitoro n'abategetsi maze bakakigurisha ku mafaranga y'umurengera kugira ngo bakironke vuba. Aho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine avuga ko ivyayo makuru yoba abizi ko. Amakuru adushikira avuga yuko iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryajeje gutahura ayo makuru, rigatahura ndetse n'abategetsi bakuru cane cane mu mugambwe CNDD-FDD baba bafise uruhara rukomeye cane mu kugira ngo igitoro cibure. Abo bategetsi bakaba baca ku biti no ku mabuye kugira ngo bankishe Perezida Evariste Ndayishimiye abanyagihugu, cane cane mu kubereka yuko Ndayishimiye yananiwe no gutorera inyishu igitoro kimaze imyaka igira kibuze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo nyine bakaba bitwaza yuko icyo gitoro cakagombye kuba kiboneka, ariko Ndayishimiye kubera ko adashoboye kitapfa kiboneka, maze bo bagahitamwo kuja kukirangura hanze y'igihugu, ndetse n'ikije ku masitasiyo bakakikurayo maze bakajya kukigurisha ku isoko yo mu Kinywabi. Iyo soko nyine ngo ibirimwo amafaranga menshi. Amakuru dufise arakomeye cane. Perezida Evariste Ndayishimiye yashizeko umurwi ukomeye cane ngo n'utarafatwa agiye gufatwa. Hari n'ubundi bubiko ngo bwoba bwahejeje kubonerwa amakuru
bubiko nyine nabwo ni ububiko bw'igitoro bw'igihangange muri CNDD FDD, uretse ko ngo Ndayishimiye yabihaye umwanya mutoya mu gihe akiriko arabandanya gukurikirana idosiye ya Shabani nimubona kugira ngo abanze amenye neza abo bariko barakorana muri uko kwiba igitoro ndetse no kugikura hanze bakaza kukigurisha ku mafaranga y'umurengera kugira bakunde bumvisha abanyagihugu yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutunganya igihugu. Muri ano makuru turababwira abategetsi boba ari bashasha kandi boba bagiye gufatwa bagapfungwa. Turababwira iterabwoba ririko rirakorerwa bamwe mu bariko barakora ubwo bugenzuzi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku bakozi b'iperereza ryiwe, ariko nanone ngo bakaba batazi uwoba yarabatumye, akaba ariyo mpamvu bakiriko barafata ivyo ngivyo minenegwe. Amakuru turiko turaronka akomeye cane ni ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba yateguye amabohero agiye kujamwo uwo wese yoba avugwa mu gitoro co mu Kingwabi, aho kuri ubu ngubu Ndayishimiye yajeje kurakara cane kandi ngo akaba yabwiye abamwegereye yuko ivyo rwose ngo yari avyiteze ko abo bose azabafata. Kuri ubu ngubu Shabani nimubona niwe atahiwe, inama nshingamateka igira ngo imukureko ububasha. Barutwanayo Saidi we yafashwe ari mu gasho k'iperereza. Ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye agamije nuko nyine uwo Barutwanayo bamufata kugira ngo akorerwe dosiye ikomeye cane yo guhamya ko Shabani nimubona ari we nyene iryo gitoro, kuko bamwe n'abandi bose bari bazi iyo mbonerakure bavuga yuko ata buryo yari afise bwo kuba yarangura igitoro nk'ico cafatanywe Shabani nimubona. Amakuru dufise muri kano kanya arahambaye nk'uko twabemereye ko tubandanya kubatohoreza ibijanye n'ino nkuru. Reka vyose rero tubigaruke ko mu buryo bw'idonido, ariko ndakwibutsa ko nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wakoresha kano karyo ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi, Shiramatsiko TV. Amakuru dufise avuga iki ku gitoro cafatanywe umushingamateka Shabani nimubona? Mbere yuko tugaruka kuvyo inama nshingamateka yoba yategetswe, Perezida Evariste Ndayishimiye ngo arazi neza yuko Shabani nimubona atari we ariko arakora urwo rudandazwa rw'igitoro wenyine, kandi ngo arazi neza yuko ku masitasiyo y'ibitoro ngo ata vewiti ihaparika irindiriye igitoro kuko bafise aho bakigurira, ngo barazinanye. Abo bose bariko baramurwanya, ngo baranagikura ku masitasiyo mu gihe kihageze, maze bagahitamwo kujya kukigurisha ku isoko riri hejuru yo mu Kingwabi. Abo bose ngo bakaba bagamije kwereka abanyagihugu yuko Perezida Evariste Ndayishimiye menje kurongora igihugu c'u Burundi vyamunaniye. Amakuru dufise rero nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yashize ko abakozi b'iperereza ryiwe bagomba kugenza Shabani nimubona bakamenya koko uko icyo gitoro cari gisanzwe cinjizwa mu gihugu, ukugene ivyo vyakurwaga ku masitasiyo ya essence vyoba vyashikira Shabani nimubona, ndetse akamenya na bamwe mu bihangange basanzwe bakorana, dore ko muri kino gihe ariko haranugwanugwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo, asanzwe ari n'umukeba akomeye cane wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akarorero gatoyi ni ukugene mu gihe Reveriyano Ndikuriyo yari ariko ashaka ikiringo ca kabiri, Perezida Evariste Ndayishimiye yari yananye avuga yuko bitari ngombwa ko Reveriyano Ndikuriyo asubira kurongora umugambwe CNDD FDD, ariko nanone hakaba hari ibihangange vyasaye n'ibihumuriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko Reveriyano Ndikuriyo ataco azamutwara. Kuri ubu ngubu twe twababwiye umujenerali agiye guturuka mu gihugu ca Uganda. Umujenerali nyine akaba yari ajejwe umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye igihe kinini, uwo akaba ari Jules Ndihokubwayo azaza mu Burundi kugira ngo afashe Perezida Evariste Ndayishimiye kwikura Reveriyano Ndikuriyo, kandi vuba ngaha bivugwa yuko Jules Ndihokubwayo ari we ngo yanakingiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe General Alengiyome Bunyoni yashaka kumutembagaza ku butegetsi, akaba ari nawe wagize uruhara rukomeye cane kugira ngo General Alengiyome Bunyoni afatwe kuri ubu ngubu abe apfunzwe. Icibagiwe coco ngo nuko
nubwo General Ngiyome Bunyoni apfunzwe hari urundi mutegetsi bahora bakorana mu ibanga kuri ubu ngubu ari ku kivi. Uyo nta wundi nawe nyine ni Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu adahema kwigaragaza yuko agira ngo ashikire intebe y'umwami, aho kuri ubu ngubu intebe y'umwami ahanganiye ko abami babiri ariho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Ico bikoze ari itegeko rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze mu nama nshingamateka ndetse aranariha bamwe mu bariko barakurikirana dosiye ya Shabani Nimubona. Ndayishimiye yavuze yuko Shabani Nimubona agomba gukurikiranwa kugeza bimenyekanye abo bose bahora bakorana, maze bagafatwa bagashikirizwa ubutungane bagapfungwa. Uko Shabani Nimubona azapfungwa vyo ntibikira agaseseshwa rumuri, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yategetse mukuru w'inama nshingamateka Mutama Giras Daniel Ndabirabe ndetse n'abakorana muri delegasiyo y'inama nshingamateka kuba bakiga ukugene Shabani Nimubona agomba gukurwa ko ubudahangarwa, kandi bakamenya n'uwo yatumye agera mu nama nshingamateka, mu gihe ibiharuro bivuga yuko Shabani Nimubona adafise n'amashure. Gutyo ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntabona ukugene umuntu adafite n'amashuri ashobora kuvugira abanyagihugu, kuko nyine abashingamateka ari abatorwa n'abanyagihugu kugira ngo baze babavugira bababere ijisho aho batari. Ibintu birabandanije gukomera cyane kuva iki gitoro cafatwa. Makuru twayibutsa nuko umwe mu bo bahorana bakorana na Shabani Nimubona we yajeje gutabwa mu mvuto. Co bikoze amakuru turiko turaronka najanye n'ifatwa rya Shabani Nimubona ririko rirategurwa na bamwe mu nzego z'umutekano, usibye yuko Ndayishimiye akiriko ararondera andi makuru ya bose bahora bafatanya kugira ngo batabwe mu mvuto ndetse banaburanishwe urubanza rw'ikibiriraho, maze bimenyekana ukuntu bariko baragambanira umukuru w'igihugu. Amakuru twaronse yandi nuko Shabani Nimubona ariko arakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ahuvye amatohoza, ariko nanone Ndayishimiye akaba arikanuye ndetse n'abambari biwe bararikanuye. Kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo nawe arafise ubwoba bukomeye cyane, kugezaho ariko aribaza nimba Ndayishimiye agiye gufata ingingo ruhasha canke aguma mu majambo akomeye cyane. Aya majambo Ndayishimiye ariko aravuga muri kino gihe arateye ubwoba, mu gihe avuga yuko abizi neza yuko hari n'igitoro cibwa ku masitasiyo maze kikagurishwa ku soko ry'ikingwabi, kugira ngo abo bose bashaka kumutembagaza ku butegetsi babone aho bahera. Twari twababwiye inkuru ku ntambara y'igitoro iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe mu bo bahora bakorana na Shabani Nimubona bariko barafatwa. CNDD FDD igukeneye irakwihorera, naho wokwituma mu nzira iyo CNDD FDD nyine iguhaze irakwikokomora igashiburira nka hariya. None CNDD FDD yashibuye Hussein Rajabu, igashibura Adolphe Nshimirimana, igashibura Nkurunziza, igashibura Bunyoni, igashibura Desire Uwamahoro, igashibura Nyeganyega, yananirwa no gushibura igiswi c'inkona nka Shabani Nimubona. Ibihe vyoba bigiye bigire bitangure guhinduka kuri Shabani Nimubona ni nyuma y'imyaka irenga 15 Shabani Nimubona yica agakiza, atera ubwoba abategetsi mu ntara, agakora ivyo yishakiye byose. Muyinga ni uwa mbere abwirwa ko ashobora Muyinga ni ubwa mbere abwirwa ko ashobora gupfungwa umwanya uwo ari we wese kuva hagiye ahabona inkuru y'amabedo 198 ya esanse yafashwe na komiseri Placide Irakoze kuwa 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026, aho yari anyegejwe mu nzu ku mutumba wa Cumba muri komine Muyinga. Ibihe ntivyoroshe kuri Shabani Nimubona, umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Buhumuza, akanitwa umushingamateka wa CNDD FDD watowe bigizwemwo uruhara na Reveriyano Ndikuriyo. Ivyo bitoro bivugwa ko ari ivya Shabani Nimubona, ariko bikaba vyadandazwa na Saidi Barutwanayo, umukuru w'ibiswi vy'inkona mu ntara ya Buhumuza, akaba
umwishwa wa Shabani Nimubona. Nyuma y'ifatwa ry'ibitaro, Shabani yaciye atera ubwoba komiseri w'igipolisi muri komine Muyinga. Iyo nyine yabaye ahunzeho gatoya akaja i Bujumbura ku bwa telefoni ya Perezida Evariste Ndayishimiye abinyujije ku bamujejwe Lieutenant Colonel Placide Irakoze. Shabani Nimubona amubwira ko bazorabana umugabo uwo ari we mu gihe atazomusubiza ivyo bitoro. Shabani Nimubona yarongeye aca aranyegeza Saidi Barutwanayo asigara yitwa uwahunze. Ibi bitoroshe kuri Shabani Nimubona vyatanguye. Iyi nkuru y'ibitoro yarababaje abategetsi bo hejuru, ivyura imyidogo myinshi mu banywanyi ba CNDD FDD ndetse no mu nama nshingamateka bavuga ko Shabani ariko aratukisha umugambwe n'intwaro yabo. Amakuru dukura mu begereye iperereza mbere banaduhereye ivyemeza avuga ko hirya y'ejo ku igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 abategetsi bo mu Buhumuza na cane abatwara iperereza bahawe itegeko ku witwa Saidi Barutwanayo araye atabonetse abategetsi bari guca bakurwa ejo haheze ku igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026. Iperereza naryo rigaca rija kuri Shabani Nimubona rimubwira ko Saidi Barutwanayo araye atabonetse Shabani ari we yari guca afungwa muri ako kanya. Shabani Nimubona yarabonye ko bikomeye aranyegurura Saidi aba ari we agenda amwijaniye muri komisari buriya y'igipolisi i Muyinga. Saidi arafunzwa kuva ubwo kugeza ubu. Shabani Nimubona ntazi uko kino kibazo gishobora kubandanya. Ubu urukiza rwiwe ruri kuri Saidi Barutwanayo yokwishira ko ibijanye n'ico gitoro cafashwe akeza Shabani Nimubona, ariko si ikintu coroshe kuko ni dosiye yahejeje kujamwo umukuru w'igihugu, kandi ya ageze ku gitoro akamenya yuko hari umwe wese ariko aramwitambika, uwo nyine nta mahoro ashobora kugira. Ni dosiye ikomeye cane. Hari n'abari kuvuga yuko ivyo byose biriko birakorerwa Shabani Nimubona kuba badaca bahita bamufata ngo yoba ari umukenyero wa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo abanze hamenyekana abo bose bahora bakorana muri urwo rudandazwa. Shabani Nimubona aracafise ikizigi ko Reveriyani Ndikuriyo azomukingira, ariko kandi arazi ko Perezida Ndayishimiye akara ku kibazo cy'igitoro kwa Ndayishimiye wopfuma wica ugatikiza inganda hako ufatwa mu rudandazwa rw'ibitoro. None bigiye guherera hehe? Hari andi makuru tugiye kubaha mu kanya, ariko aravuga ku kugene inama nshingamateka iki kibazo nyine naco cabaye umuzi w'ibuye, ariko nanone kuko ari itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye bikaba bigomba gukorwa, ariko nanone hakaba hariko harazamwo n'ibijanye n'ivy'abategetsi bari mu mugambwe bariko baragwanira Shabani Nimubona. Ariko Ndayishimiye aracyafise ingufu nk'umukuru w'igihugu, nubwo twabonye yuko n'abamurwanya bafise ingufu nyinshi cane. Mu kandi kanya turaza kugaruka ku yandi makuru ahambaye cane, ariko aragarukwa ko cane. Ariko Shabani Nimubona umwanya n'umwanya turashobora kubabwira yuko afashwe agapfungwa, ndetse akaba ari ni urundi rutonde rw'abandi bategetsi bakomeye cane mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu ntwazangabo bagira ngo bafatwe bo bakora ivyo vyose ku bijanye n'urudandazwa rw'igitoro, atakindi bagamije ari kugira ngo bangishe Perezida Evariste Ndayishimiye abanyagihugu ko yananiwe gutunganiriza abarundi. Igitoro kikaba kimaze imyaka 5 carabuze, umuriro canke umuyaga nkuba ucikagurika utaboneka, ndetse n'ibindi vyankenerwa kugeza naho ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Vyankenerwa byose birabura, igihugu kikaba gisa nkaho cugaraniye abanyagihugu mu gihugu, mu gihe mu bihugu bibaye nyi byose imipaka imwe n'imwe ipfunzwe, abarundi bakaba bariko bararira ay'ikivumvu. Mu kandi kanya byinshi turiko turabategurira turaza kubigaruka ko, ntimuze kuja kure nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe fyonda ko, kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uturonka notification ushikirwe navyo mu buryo bw'idonidi. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.